wese afise a set of friends kandi umuntu wese afise vision wiwe ngabo usanga nyene bavuga ati gira uko mugabo tero selagije ico gukora hama kujana navyo ni kuntu tuva mu bibazo nyene usanga umuntu yakacamwo naza ko first of all you have to be open wuguruke ko abantu usanga bafise itsinga mu mutwe ati bro basosiable ngire neza mama yene ukasanga umuntu utegeze muri ya aho usanga umuntu na telefone yiwe arakadata. Iriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye murakaza neza muri Trezor Talk. Nkuko barutaye twabanye muri part 1 ubu tugiye gukora part 2 y'urugendo kumwene rwagenze muri kumwe na jewe Trezor hamwe na musanzwe mumenyereye mutumire witeka cyo kwene cyambere idafise uwimana kubatanzi kubashashangira ngo barabo ajya mbere bavye kiganiro. Turabandanya na parcours uko yabandanije twaragiye turaganira muri parti ya mbere kuva urugendo rutangura gushika tugeze muri Algeria turimo gushika ubu twase kwishuri twashyize kwishuri rero tugiye tubandanyirize aho twari tugeze nuko mvuga yuko rero ndibaza yuko ugeze mu gihugu ivyo ntivyo ibintu bishikira umuntu umwe canke babiri ushitse mu gihugu kitari gwawe mu gihugu cy'amahanga ndazi yuko ntihabura utubazo tumwe na tumwe tugenda turashika wewe ku ruhande rwawe byari bimeze gute utuntu tw'utubazo tudu challenge twagiye turaba bon nibaza yuko nk'uko nyene benshi bagenda babicamo nanje bamvuge kuri experience yanje akabazo ka mbere ngano nagize nkishika kandi akabazo yuko telefone systeme yihindura kasanga uko waruyizi bikora kandi yumvika telefone ivaye mu Burundi kashikana mu kindi gihugu swat impinduka swat irapfa uko ntibisho nasanze sinzi ngano na experience nagize je ngena ariko nabeshi mfise bayivuga chaque pays afise ukuntu usanga apparence ya telefone muri telefone imera none byahavuye bikorohera ku kijanye no kuyisubiriza canke harabaye akantu bako mengo na moyen financier ishobora kugorana gato sinzi yuko nanje kuri experience ya moyen financier twari nivyo ibintu vy'urugendo bikora byo bwinshi ushobora gushika ugasanga nyene ushikanye nyene amahera wateguriye nk'ibintu byo kwinstara gupanga nyene by'inzu mugabo ugasanga nk'iyo telefone bayo wateguye uburyo bwayo mugabo nyene telefone isigaye ifatwa nka identity nayo mpaka uyifise urumva ko bari ngombwa ko bikorerako kugira ngo ushobore kuvugisha abavyeyi abo wasize mu gihugu bumve yuko bashyize n'amahoro. Nanone urazi ko ibintu byano babe digitalize urumva ko udafise telefone nibaza yuko ibintu byose ni uba equipped ayo kandi baza ko niyo ni imwe mu ngorane usanga nyene uhura ugishika nyene bako zikunyuzura aravuga nkishika ugasanga umuntu agiye muri gare gufata train ugasanga ntuzi naho guhagarara kwera ko nijya mbere ugiye gufata train uretse ko usanga byanditse ko nyene gusa usanga icaraho usanga dufise n'ikibazo c'ururimi aha rugarutse ahantu kandi baza yuko uvuye mu gihugu wabwiga Ifaransa akaje mu gihugu wabwiga Icarabo Egirevre ni cyangwa ngo bafise système d'enseignement mu Gifaransa ubu ni Icongereza mugabo ugiye utemera mu mabarabara urabona nyako mubona abantu bicarabo ningakujya kwiwacu système yacu iri mu Gifaransa bien sûr mugabo hari ukuntu usanga hageze muri communication ugiye kwisoko usanga kuvugana n'abatama ba kera bagiye bariga kera akantu ka ikintu cyo kwitizo kabisa akantu ko gukomunika mu Gifaransa hari ukuntu nino mengo bakunda gukoresha izero ko language ni ukuvuga icyarabu icyarabu bahano bafise urumi bita darija algerien urumva zina classique bafise nyinshi kwanza bada matamazid
ikabire ni nyinshi bibaye na region mugabo urafise ko bahuriye ko bita darejage ni rwo rurimi ruvuga ko ruri plus répandu kurusha izindi. Rero usanga utegetse kugwiga ko niwagenda gusoma itoma cyazi nyine bazita ushobora kugenda ugati mpabijya mugabo usanga ari ikibazo no kudiskita mu biciro. No kuvuga yuko twaravye ikirekanye n'uburyo urumva nk'abo bagiye barashikirwa n'utubazo twa telefone mugabo haraho n'abandi bagiye barashikirwa n'utubazo tundi mugabo urumva ikintu cya moyen financier kigomba kigaruka. Twagiye no kukirekanye n'ururimi apart y'ururimi hamwe na n'ikibazo cy'amafaranga cyangwa ibindi bintu. Kumenyerana n'abantu kugira ushobore kwisanga muri societe byari byoroshe mu gihe usanga tuvuye ahantu usaba umunyu byoroshe ugasaba isabune byoroshe byari bimeze gute nawe tugiye kuri urwo ruhande rwo mu kibano. Bon, communauté algérienne ni communauté novuga ko iri 95% musulmane, bisigura ngo umuntu wese avutse atubwiza kuba umuzima ubwirijwe kuba umuzima. Rero wasanga jewe numva ndi umukretien yagiye mu bishaba umuzima nabo abantu ngira ngo bamaze kuba byo barabizi ko ibihugu byinshi bakubaza nyene ugiye mu bishaba ikintu bakubaza ni isengero usenga mu kanisa confession urimo. Yavuze ko uri umukretien par exemple usanga nyene akantu nyene ko gusha ku bahandi mugabo kugira what we call making friends nasanze ari imwe mu nyishu ku bibazo umuntu agenda abona nabyo et surtout ku bibazo by'indimi kuko ni za ndimi usanga kugira ngo uzige bisaba nyene ko uba uri umuvugana n'abantu voilà sociable voilà uvugana n'abantu you make friends and muri abagenzi yene niho ushobora no kwigiza ndimi mugako ni iyo ndimwe ngira ngo muri solution nabonye zo kumenya malgré Kenya usanga bigoye muri kitire goye mugabo aho usanga nyene bashobora nyene kumva ko nyene umuntu ari umuntu udakwiye gufatwa ko yofasha kugira ngo basangiye idini kakwigisha yego nibaza ko buri masaha une experience nuko vraiment amazing. N'ubundi abantu usanga atari bamwe abantu ni bamwe mugabo ntibiyumvira cyo kimwe. Justement hari umuntu usanga ashobora kukwakira uko nyene hari n'ubundi muntu usanga bitoroshe kugira ko kwakira kubera hari ibintu mudahugiye ko bumva twavuze ku cyerekeranye na moyen financier hamwe na bijanye n'ururimi urumva bijanye na societe navyo ntibiba vyoroshe muri mu gihugu la langue est différente la religion est différente bivaye n'uriwe hama ku kijanye no kwiyorienta ngo dufate kugenda kurondera nk'isoko kugenda kurondera ama place kugira inscription ko twari tugiye no kwiga amashure ivyo byari bimeze bon que dirais-je nuvuga ko kugira abagenzi ni nyinshi ku bibazo byinshi harimo n'ico cyo kumenyana kuko ugiye muri ico gihugu kugira imana ku bagenzi ese kuna gusanga ufise abagenzi b'abanyeshure muri kw'ishure muri campus abo nibo baheza bakwereka nyene ingene ibintu bipanze bakwereka aho basumira bakwereka byose nuvuga ko ugiye ukibako bishobora byo gukora egirevre navuze ko mu digitalize nagaruke ko aho ushobora gusanga akaruru ushobora gutayipinga ati isoko kanaka bakayiguha cyangwa se iki produit kanaka bakwereka aho uyigurira ugafata taxi ukaja kuyigura mugabo ufise umugenzi nawe biragufasha ugenda nyene umenya ibibanza bigiye bitandukanye kurusha ko ari usanga peut-être bitariko who knows bo twavuze byinshi none nitwona bimara none ibintu ugeze ahantu uri mushasha ibintu bikugora usanga ari byinshi hari ibyo nari bagiye nagiye kujanya na climat ko twavuze mu biganiro giheze ko twabaye astonished
kumva tukimara aeroport umenga harashushe ariko dusohotse tumakanya cyane rero amatemperature agenda varia bivanye na province urimo aho du nord au sud ntihakanya kumwe rero jaho merereye bijanye n'amaneje n'ubushuhe rero na cyane cyane ko turi muri kimwe muri ya ntuze ya Sahara mbe twize yuko ari ntuze Sahara bon je ndibuka ko bavuga ko Sahara niyo ya mbere ishuha ku murango yakanya mw'ijoro nico nibuka ego mugaca ibintu byantangaje natangiye kubona neige muri pays désertique n'ibintu bitinda ego mbwa nyene twari mu gihugu rero mu gihugu aho muci hashuha kugeza kuri 65 degrees Celsius yumve naho mu mvura harakanya mugabo ntihakanya cane uretse ko nyene ukompa no mu Burundi habakanya gose tabeje usanga kubera ko n'amaneje rimwe na rimwe arakoroka umuvyo twose n'utuntu nyene udekuvra yo ugiye uraba ahantu hagiye haratandukanye nibaza yuko tugeze ku bintu byatugoye nitwo bidondagwa ngo tubimare mugabo nyene n'utuntu nyene tumwe na tumwe bo reka ntacyo dusimbire none ni gute woshobora kwikura novuga ati kwikura basi muwaye wokoresha kugira ngo ushobore kubitorera inyishu ivyo bibazo ufise bon par exemple reka dutangurire kakugene twatanguye kuri point imwe reka tugende turaca ngaho nyene moyen financier vyari vyoroshye kugira ngo ushobore kwikuramwo ushobore kubitorera inyishu. The thing is ibibazo bijanye n'amahera azi ko kubiterera umuti urayarondera urayakorera yeah you have to work azi ko nyene bon menshi bavuga ngo ngiye hanze ngurise gukora ngurise opportunity zo gukora niki noze yuko njigire nyacu nako nabe ndaba nariko nyene gema hosheshe ndaba ati none kweki abantu nyene bava mu bihugu menga nyene biri moins développé c'est pas plus pauvre que tout pauvre c'est moins développé par rapport usanga bagi mu bindi bihugu bitunze cyane umenga nyene nijuru n'iki bambwiye ngo nuko cyo kuko wakora usanga yitanga amahera menshi par rapport et c'est vrai ils n'ont pas tort mugabo apare y'ivyo ari ukuntu usanga no muri family hari sikuvuga ngo family ariko usanga bagutahura mugabo usanga bafise abagenzi amengo kuri pressure nshorera canke irondera wanaho ngaho kubera yegeranye no mu Bufaransa canke muri Europe ukuntu zabumva ngo nguraba ngujabuke nguraba mucyo muri Mediterane ivyo bintu byashikiye ndijene canke nibaza ko ni nese sitavukiyemo nzo tavukiyemo zero baye mu nyene ni nibaza ko ni shared experience tayo usanga nyene bon kedi haje umuntu wese afise a set of friends kandi umuntu wese afise kedi haje vision wiwe ngaba usanga nyene bavuga ati gira uku mugabo tero selajije icyo gukora hama kujana navyo ni kuntu tuva mu bibazo nyene usanga umuntu yakacamwo nibaza ko first of all you have to be open uguruke ko abantu benshi usanga bafise insinga muto bati bro basociable ngire neza mama yene ugasanga umuntu utegeze muri ya air aho usanga umuntu na telefone yiwe arakadata ukeneye kwibako ukagerageza kurondera inshuti nshasha urumva ndibaza ni muri ivyo nyene kwibako byo bigoye cyane kwibako ni urumva bica biza mu yindi sanze basi kugerageza kwifasha niko twabivuga kwifasha ukaba open uko byinshi uzomenya ubaje none bayivuze ko muri mu Kirundi ngende utabaza ugasaba utamenye genda ubaza uganiriza abantu ugasanga bagufashije biziga navyo nka klima nta solution umubiri uramenyera utamenyereye mafu
bica bigorana. nta solution niyo yego kuko bon il est vrai amazu barabari kidiheje barayashusha canke muci bakayaklimatiza aho biraziguye ko no kw'isoko uzosanga hari klimatize none uriko ndabibara neza hari klimatize cyangwa mu biro bamenye ni kidiheje habitude umaze umwaka imyaka ibiri usanga wabaye nawe usanga umeze nk'uwavukiye bazi ko bararirimbye ngo umutsinda kuwusha bawuvukiyemo imyaka ibiri umurundi uba ahantu kanaka ntutamenya nawe mbo n'ubundi turacabandanya na parti igira gatatu kugira ngo dushikane aho tugeze ubu. N'ubundi muratumiriwe no kugira kubandanya mudukurikirana ugire subscribe, share, follow, like and comment. Yes, turacabandanya na parti igira gatatu. Murakoze, ciao, assalamu alaikum.